Luka igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere gushika kuri 4. Amen. Arano aje gusenga, umwe mu bigishwa biwe cyaraza cyamubwira ati mwigisha twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Yaraje ati twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Acaza amubwira ati ari ikintu dukeneye gusenga, twigishe gusenga. Birashoboka ko basenga, bari basanzwe basenga, mugabo ariko barasenga barabona atamba hezita afatanye no gusenga. Bavuga ati twiko turasenga, ari gusenga twiko turakora, ariko twiko turakora mugabo baraza kumwigisha twigishe gusenga. Birashoboka ko bari baganiriye n'abigishwa bande ba Yohana, birashoboka ko baganiriye, birashoboka ko baravye ubuzima bw'abigishwa ba Yohana. Bamaze kuraba ubuzima bw'abigishwa ba Yohana, barabona ko ubuzima bw'umwigisha wabo bumatanye n'ubuzima bwabo. Bavuga ati iyo bica hose hari ikintu tutazi, hari ikintu tutazi. Baraza ati mwigisha twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Rero gusenga nagomba nababwira ngo ni igikorwa cigishwa, ni igikorwa cigishwa. Twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Ndashaka umuntu wese atahure ikigo cy'uno munsi ni uburyo bwiza bwo gusenga. Nico kigo cy'uno munsi, uburyo bwiza bwo gusenga. Rero baraza ngo twigishe gusenga, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Twigishe, turakeneye kumenya gusenga. Yesu cyababwira ati nimwasenga muvuga ati data izina ryawe ryubahwe. Iki kigwa turamaze gucigira ngaha atari agake, ariko ndashaka mutahure hari yishurirwa nazanye kugira ngo umuntu wese atahure no yishurirwa ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Nimwasenga ngo izina ryawe ryubahwe. Rero turagomba igihe cyose turiko turasenga, igihe cyose turiko turatazira, igihe cyose turiko turasenga Imana, niki kintu niye ntumbero ya mbere ituma uri kurasenga, niye ntumbero gusurikira gusenga, no kugira izina ryawe ryubahwe, no kugira ngo abantu babimenye ko wishwe, no kugira ngo abantu bamenye ko washyitse ahanaka, cyane no kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Abazubimenye bamenye ngo ni Imana yabikoze, ni Imana ikiragaragara, ni Imana izina ryawe ryubahwe. Turakeneye gusenga Imana ikagaragara, Imana ikubaho. Abantu babona ibikorwa Imana yakoze bavuga ati ni iby'ukuri, ntabwo ari umuntu yabikoze, ni Imana yitirirwa Imana. Ibyo ni byo Imana igiye gukora mu buzima bwacu. Haleluya. Ni Imana igiye gukora mu buzima bwacu. Twigishe gusenga, bari basanzwe basenga. Ni bimwe byaba kuri Yabesi yatakamba Imana ati cyo mukamugisha, yirakeneye umugisha. Birashoboka ko afite business, mugavuga ati business ndakeneye kija mu mugisha. Birashoboka ko afite urugo, abati urugo ndakeneye kuroba mu mugisha. Birashoboka ko afite abana ati cyo mukamugisha mu bana, icyo mukamugisha mu mashuri yanje. Arasenga ati coma icyo. Yabesi atakambira Imana. Abigishwa baraza muri Yesu, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Twigishe gusenga. Mbere yo kujya mu izina ry'Imana ryubahwe. Acabwira ati igihe cyose hajya mubona fukama, hajya mubona ndara majoro, no kujya mu izina rya Data ryubahwe. Nta kindi kintu sinaje kurondera icyubahiro cyanje, naje kurondera icyubahiro cy'uwantumye. Nico ndondera, niko muri business yanje nkeneye icyubahiro cya Data kukigaragara. Haleluya. Nkeneye ko icyubahiro cy'Imana kigaragara, icyubahiro cy'Imana kigaragara. Haleluya. Izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe. Haleluya. Nimasenga izina ryawe ryubahwe. Rero turakeneye ko izina ry'Imana ryubahwe. Reka uburyo usenga bigaragaze abazobyumva babibona bavuga ati ni Imana, Imana ihabwa icubahiro. Bene data ari ni Imana ikora kugira ngo igaragaze icubahiro cyayo, atakindi kintu Imana igaragaze icubahiro cyayo. Haleluya. Izina ryawe ryubahwe. Azabwira ikindi kintu ngo ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana buze. Rero niki kintu nakunzaniye, turakeneye ko ubwami bw'Imana bugaragara igihe turiko turasenga. Ubwami bw'Imana no kubaho kwayo mu buzima bw'umuntu wese ariko asenga. Iyo turiko turasenga turakeneye ko ubwami bw'Imana bugaragara, ubwami bw'Imana buze, ubwami bw'Imana buze. Haleluya. Ni ubwami bw'Imana buze. Rero ndashaka tumenye kino kintu, gusenga hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Gusenga narababwiye ngo hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Hari gusenga umuntu yinginga, hari gusenga. Ni byiza ko iyo turiko turasenga turongorwa na mwemere, bivuga ngo nituze gusenga kuko mwemere yadufasha mu ntege nke zacu. Rero ni mwemere asengera muri twebwe. Hari uburyo
bwinshi bwo gusenga. Nabwiye ko igihe cyose uri kurasenga ni byiza ko wumviriza amatwi y'imwemu ukumva mwemera amasengesho ukuntu ariko arayatwara ukagenda nk'uko mwemera ariko aragenda mu masengesho. Kuko hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Hari amasengesho yo kwigira, hari amasengesho yo guhimbaza, hari amasengesho ya communion, hari amasengesho ya déclaration, hari amasengesho ya autorité. Menya ngo nirihe sengesho mwemera ashaka kugaragaza. Haleluya. Kuko ni byiza ko biriba ngo abarongo namwe w'Imana nibo bana b'Imana. Ni byiza ko turi ko turarongo namwe mwiyera. Igihe urasenga menya n'ubuhe buryo mwiyera yabitse mu musegere mu bwo buryo. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Mugabo hari ingezo zitandukanye zo gusenga. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga mugabo hari izindi ngezo zo gusenga. Tumaze gusenga nshaka umenye kino kintu. Ndashaka mugifate nka iyo umuntu ariko arasenga ubuzima uri kurasenga igihe cyose uri kurasenga bihagurutsa iki? Bihagurutsa ubushobozi mu mwemu yawe uri kurasenga, uri kurahagurutsa ubushobozi bw'Imana bukaza mu mwemu yawe. Niho gutersharja ubushobozi no gutersharja inkomezi z'Imana zikaza mu mwemu yawe. Yesu acavuga ati nimusenge nimuje mu mosha bawe. Niwe senga ikintu bizogufasha kutaja mu mosha bawe. Niwe aha kwisi hari amaforce menshi, hari imiyaga myinshi, hari ibihuhusi byinshi, hari ibintu byinshi bigendagenda. Mugari wasenga bizogushoboza kutaja mu mosha bawe, bizogushoboza kugendera mu nzira datagomba yoyene. Uri kurasenga n'ubushobozi bugushoboza kugumugendera mu byo datagomba, n'ubushobozi buguhongorera aho datagomba. Niyo mpamvu atamuntu makwiye kunegrija ugusenga. Bavuze gusenga menya ngo n'ubushobozi, ndikundakimira ubushobozi. Gusenga bihagurutsa ubushobozi bw'Imana. Hari ibintu byinshi ku isi muga usenze uzosanga wagiye ahantu ho kubera hari amaforce adashobora kugukatisha kubera munsi y'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Gusenga bene ntagira umuntu abifata bito gusenga. Bavuze gusenga no gusenga, hageze gusenga menya ngo burya ngo bahagurutse ubushobozi bw'Imana. Saka si ibintu bitowe. Abasenga muri bisamenyekana bobo tugiye gukorana umwaka n'umuntu wese atasenga muri bisamenyekana tuzomusenga kugira ngo abatizwe muri mwe yera kugira ngo amenye n'ibanga ridasanzwe. Haleluya. Gusenga bihagurutsa ubushobozi bw'Imana, bihagurutsa ubushobozi bw'Imana, bituma udatsindwa ku munsi mubi, bituma ugenda unesha. Gusenga icyo bihagurutsa ni ubushobozi. Abariko barandika mu byandike gusenga bihagurutsa ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Gusenga iyo tuvuze gusenga, iyo uri kusenga ni mu bushobozi bwahagurutse. Ikindi kintu gusenga gukora guheza kugahagurutsa icyo gusenga gukora guhagurutsa iki? Guhagurutsa abamarayika. Gusenga ni kwigira guhagurutsa Imana. Gusenga guhagurutsa abamarayika. Iyo uri kusenga burya menya abakonsya nubwo utababona bari ngaho batavuye kugendagenda muri icyo kibanza. Gusenga nicyo gikorwa gifise kiko kirahagurutsa abamarayika kubikwerekeye kugira ngo bakore kubikwerekeye. Haleluya. Ariko nakuzaniye ibanga rindi ridasanzwe kubwami bw'Imana butse kugenda na presence y'Imana. Ni gute umuntu agenda na presence y'Imana? Ni gute umuntu agenda n'ubwo bushobozi bw'Imana? Kuko kugenda na presence y'Imana wasenze kugenda na presence y'Imana nibyo bidushirije kuba ibindi byiza cyane. Haleluya. Kuko gusenga ni ingezo inziye. Reka ndababwira ukuntu gusenga ingezo ukuntu hari ingezo, ndavuga mu ngezo zishika zitatu. Haleluya. Iyo umuntu ariko arasenga bigereranywa n'iki? Bigereranywa n'igihe umuntu mu bwoko bw'Abisirayeli Imana yabwira kubaka ihema ry'ibonaniro, irabwira ahantu bubaka ahantu bitwa ku rukarabiro, ku rwinjiriro. Akarikiza amateme ya none ndabona ko mutakobona ntaho ikintu uku gusenga twitize barza, twitize salon, twitize muri chambre. Haleluya. Iyo umuntu ariko arasenga ndahageranya n'iki? Muri barza ni ahantu umuntu wese iyo utavuye gusenga hari ama information wumva, hari ivyumviro vy'ibyo wamyemwo bice bitangwa kukuganiriza. Kumva ivyumviro biratanguye kukuganiriza, ukumva ivyumviro biko birakuganiriza. Ni byiza uri kurasenga utera intambuko ukigira imbere. Tugomba gutera intambuko uno mwaka, tugomba kwagura amateritwari yo gusenga, tugomba kwagura akarere ko gusenga. Haleluya. Uri kurasenga ntukume mu rubaraza. Hari igihe umuntu asenga agahereza mu rubaraza, amajwi akaca atabura kuza ibyo yiriwemo ku kazi bice bitabura kuza
akacamenya n'ibyo atarakora akacagarikira gusengaho. Uwo muntu azogendera ahantu hatoya cyane, azoshika mu bintu bitoya cyane. Ariko gusenga ni ukuhe? Ni gusenga amajwi y'ibyumviro ukayacecekesha ukabandanya usenga. Ukushishikira gusenga ayo majwi y'ibyumviro arahagarara agashishikara, kuko umugwaniza aravuga ati mbega ibyo uri kurasenga ni biki? Ati aho yareka kuva wasengeye. Mugabo ugusenga menya ngo ndi umwana w'Imana afite access ku Mana. Ushishikira gusenga urinjira ahantu ugera muri saha, burya muri saha ntihashika bari mu bose. Haleluya. Hari ikindi kibanza rero nashatse ko tujaho, ni ikibanza cyo mu cyumba. Icyo gituma Yesu yavuze ngo niwasenga ujye mu cyumba cyawe ugari urugi, hama so abona mu misho azoguhera. Haleluya. Ngo kandi aba mu misho, nikiba ngo kandi aba mu misho ngo azoguhera. Rero kugara urugi si kugara inzugi zi. Yesu ntiyakavuga inzugi zi kuko yasengera ku misozi. Urugi ugara n'urugi rw'ibyumviro. Ntantu ugara ibyumviro, ntantu umubiri ubwira ati no, najya kuvugana na papa, najya kuganira, najya gukomenya. Bene data, ni byiza ko dushika mw'urwo rugenzo. Uno mwaka Imana yambwiye ngo dukwiye gusenga dushike mw'urwo rugenzo rwo kuba mu cyumba kwa papa, tukaganira mw'icyo cyumba, tuzohakura amabanga adasanzwe, amabanga yo mu buryo bw'imhemu. Nta dusenga rero, iyo turimo gusenga hari ibintu Imana yigzija igihe cyose. Birivuga ngo iyo ndikunda kwa gusenga mw'icyo cyumba nta dushikira mu bwiza bw'Imana, nta numva ya migambi, nta numva gwa rukundo, nta numva kubaho kw'Imana, nta numva Imana igaragara mu buzima bwawe. Haleluya. Nta musenga ukumva kubaho kw'Imana kwatamwe kugaragara, ukumva Imana ikuganiriza muvugana. Ikintu cya mbere kugira ngo ushike mu kubaho kw'Imana, mw'iyo presence y'Imana, baturabira Abaroma 3:23. Abaroma 3, Romains 3, verset 23. Abaroma 3:23, mushaka gusoma izina rya Yesu. Abaroma 3:23. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ikintu cyonyine gishobora gufrena umuntu kutajya muri presence y'Imana ni ikintu bitwa icyaha. Icyaha kiragutuma utinjira mu kubaho kw'Imana, utinjira mu gusabana n'Imana. Ni byiza ko umuntu aheza agafata ingingo akihana icyaha, bikamushoboza kubera iki? Igihe Imana irema umuntu yamushyize mu itongo rya Edeni kugira ngo arizigame arikorere. Iryo tongo niyo ashobora kurikorera ari hanze ya Edeni. Edeni byasigura iki? Byasigura kubaho kw'Imana. Haleluya. Rero ni byiza ko muri wewe uhamutse kubaho kw'Imana kugushoboza kugenda ukora ibintu. Imana yamushyize mu itongo rya Edeni kugira ngo azigame iryo tongo hama arikorere. Umuntu yarakeneye icyo bitwa presence y'Imana. Bene data, hari ibintu bitazoshobora gukunda udafite presence y'Imana. Hari ibintu utazokora, hari ibintu utazoshikako udafite presence y'Imana. Biragusaba kugenda na presence y'Imana. Tumenye ikintu iki, igihe twebwe ku bwa kabiri twese twararamutse icyo bitwa nkamuyera. Imana iba muri twebwe, mugabo mumenye kino kintu, Imana ibera hose icyarimwe, muga ntigaragariza hose icyarimwe. Alo, Imana ibera hose icyarimwe, muga ntigaragariza hose icyarimwe. Urakeneye ko uyigendana ahantu hose, ubuzima bw'Imana bukagenda bugaragara ahantu hose ugeze. Imana ihabwa icyubahiro. Birakeneye ko ugendana iyo presence y'Imana. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Icyaha nicyo cyonyine kigufrena kudashikira ubwiza bw'Imana. Icyaha nicyo cyonyine kigushikana kigufrena kutabona ubwiza bw'Imana, ko kubaho kw'Imana. Ni byiza ko umuntu aca akarongo mu buzima bwiwe, agasuzuma, bivuga ngo twisuzume ko ari tutwiza. Umuntu agafata ingingo, hari ibintu uheba, kagendera mu kwezwa gutunganya, ukwezwa kw'Imana. Uko kwezwa kw'Imana, bene data, bivuga ngo nimwitondere ibya kamere mekanye ntimuzobura gupfa. Ariko nimwafata ibyo kamere ikora mukabyicisha impemu ngo muzobaho. Abaroma 8:13. Ngo nimwitondere ibya kamere mekanye ntimuzobura gupfa. Ngo nimwafata ibyo kamere ikora mukabyicisha impemu ngo muzobaho. Kubyicisha impemu ni gute? Nahano ijambo ry'Imana turazi rifise ubushobozi, rifise ubugi bwihuta zose. Ijambo ry'Imana uriko urayisoma, uriko
iyo karatere uko bimeze kose, iyo ngeso uko bimeze kose, wihaye ijambo ry'Imana, iyo ngeso irapfa ku buzima bwawe. Haleluya. Ubu niba byitondera ntibizobura gupfa, ariko nibafata ukabyicisha imwe uzobaho. Ni byiza. Haleluya. Ni byiza ko ijambo ry'Imana, umuntu afata ijambo ry'Imana agafata ibintu byose rikarakora akabyicisha iryo jambo ry'Imana. Imwemu karatere ubwo gerageza kose bwicishwa n'ikindi jambo ry'Imana, kuko ni inkota irinjira ahita y'inyama n'umusokoro, irinjira gusumbya igatanya ayimoni itoshika, bivuga ngo irinjira igatanya inyama n'umusokoro, irinjira rigapenetra ijambo ry'Imana. Umenga rito mugabo ijambo ry'Imana rirafise capacity, ririnjira rigatanya inyama n'umusokoro, rigasuzuma iby'umutima w'imvira kagabi, riregzamina ikintu cyose kidahonye ubugome bw'Imana kigakuraho. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kwiha ijambo ry'Imana gusuzuma ikindi kintu cyose. Dukwiye gufata ijambo ry'Imana nkama. Ijambo ry'Imana nube umukristo asomerwa Bibiliya, ariko umukristo afise ijambo ry'Imana. Ufata umwanya ukarimbura ijambo ry'Imana. Uno mwaka tuzorimbura kandi twongere turimbura. Umuntu wese azomenya agira ijambo muri we, agenda ijambo muri we. Kuzura ijambo ry'Imana ni byiza, kuzura ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero ingeso biva mu mugendesho namwe mu mutazoshitse bya kabiri mbere kandi kifuza. Ni byiza ko tugendesha nande namwe mu Imana. Haleluya. Tukagira ubuzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe bene data umviriza. Yesu Kristo ashoboye kuba hariho hose, mugabo mwemu yera nashoboye kuba hariho hose. Alo. Yesu Kristo ashoboye kuba hariho hose, mwemu yera nashoboye kuba hariho hose, kandi mwemu yera niwe kubaho kw'Imana muri twebwe. Mwemu yera arana adashobora guhagarara. Muribuka igihe umwuzurire umaze kugira, niwe yarungitse igikona kugira ngo ateste arabe ko byaheze. Igikona kisha kigira iki? Cyaciye kigasara kiri. Mugabo arungitse inuma yasubira inyuma. Alo. Yesu ashobora kuba ariho hose. Niyo mpamvu Yesu ntibisaba ko umuntu aba atunganye. Igihe turiko turabwira umuntu ubutumwa bwiza, ntibisaba ko umuntu aba yejejwe. Nubwo yoba ari mborerwa ahejeje kwicana ukamubwira ati Yesu aragukunda, akakubwira ngo yambonye yose, Yesu aho nyine arashaka kuhaba, arashaka kuhicara, nta kibazo, niwe aca bihindura ibintu. Yesu afise igikorwa cyo guca ahindura ivyo bintu. Ariko mwemera abana n'abantu bafise imitima yejejwe, bafise ubuzima bwejejwe, batinya icyaha, bavuga ati ibi bintu sinovyivangamo, iki kintu sinogikora. N'abantu mwemera abahantu hatuje, abahantu hatagira icyaha. Bene data tugomba kugaragaza ubuzima bw'Imana. Haleluya. N'igihe tugaragaza ubuzima bw'Imana mu rugezo rutangaje, aho tugenda mu buzima bweje, ahantu urati usuzuma impemu yawe. Dawidi yakunda kuvuga kintu kintu, ndakunda umutima wa Dawidi. Iva mu Mana n'ucace, suzuma urebe tanzira y'ibintu biri mu mutima wacu. Yari umuntu agaragaza, yari umuntu ahimbara Imana mu kubaho kwiwe. Bene data guhimbara Imana ni ukugendera mu buzima bwejejwe. Iyo nyene kiro wanje adoration watawe guhimbaza Imana, ni guhimbara Imana umeze nk'uko Imana igomba. Haleluya. Hari ibintu Imana idakora, hari ibintu ingono, inzigo, iby'Imana ntibikeneye. Turabana b'Imana, ni byiza kubikorerako, bavuga ati ndafashe ingingo bino bintu. Bene data ugusenga kuzo gushoboza kumenya kuzomurika kw'iyo ngeso yawe. Ijambo ry'Imana rizogufasha kwica iyo karaktera yawe. Haleluya. Hari ubwiza bundi tukeneye kujamo, hari undi rugezo tukeneye kujamo. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Haleluya. Tugomba gushika mu bwiza. Hari ubundi bwiza, hari ukubaho kw'Imana. Imana yawe icyubahiro. Burya iyo tukuvuga gusenga kwisonzesha, bene data ukwisonzesha kwa mbere gutunganye no kwisonzesha icyaha, ukavuga ati narahisemo k'icaha no. Nubwo umenga n'ama opportunité, ukavuga ati no, Jenda umukristo zokwama ndiwe na. Haleluya. Jenda umukristo sinoshobora kubesha, sinoshobora oya ibise oya vraiment sinoshobora. Jenda umukristo. Rero ikindi kintu kugendera mu kwetwa muri presence y'Imana ni ikintu bitwa piété. Piété mu Kirundi
kwirinda gutungana. Hari ibintu kanaka utagenderamo, biba hari umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticara n'abacokorana, atagira mu nzira z'abanyabyaha, ngo ariko ibimuhimbara ibintu bitagezwe by'uhoraho. Ubu ibyo azokora byose bizomuberaho. Bene data, tukeneye kuba abantu aho Imana iturabika tunezerewe, aho Imana iturabika twishimiye. Bene data, warakijijwe nta kintu na kimwe dushobora. Uyu munsi nkizwa nacifata ingingo nacifata ingingo yo gutumviza n'indirimbo z'igipagani. Umunsi nkizwa nacenca akarongo kutaraba na firme itayubaka numa ndiko ndayirabira iki iriko yubaka iki muri jewe bitwa ngo byose turavyemera ariko si byose bitugira ikibazo. Haleluya. Hari abagenzi tudashobora kwicarana kubera iki nanga ndirinda kwanduzwa bene data rege wo kwanduza. Hari umuntu ashobora kwicarana akakubwira ukumva mvuze ibijambo biri bizarre bitabereye umwana w'Imana ko yabyumviriza ukava ngaho wanduye. Haleluya. Hari akarongo duca tuba no ahase no tuge ukwirinda perete uzogenda ugaragaza ubwiza bw'Imana. Bene data, hari ubwiza bw'Imana utazorinda guko. Haleluya. Hari ubwiza bw'Imana utazorinda kurondeza ni presence y'Imana. Ugenda utekeye presence y'Imana. Umukozi umwe w'Imana umwe igeze kugenda yaragiye ahantu mu ivugabutumwa, agiye mu ivugabutumwa aca ababwira indirimbo cy'isi sindakivuga ngaha. Amen. Icyo kirimbo kiguma bari kivuza yari mu modoka y'abandi agiye muri iyo ndirimbo ikaguma bayivuza cyane ageze imbere ashitse hasenga atabuye gufukama acyumva cya kirimbo cy'isi kiratabuye kudodora atangura gukaya rwanje adoration yatabuye gukura bwa bwiza bw'Imana, atangura guhimbaza kugira yumve ko yandirimbo ariyumvisha ayandi izindi ndirimbo zo guhimbaza abona cya kirimbo kirafuditse muri we. Bene data, ni byiza ko tutiyanduza, ni byiza ko tutagendera hariho hose, ni byiza ko nta kiri kuja ahantu bagira karaoke. Mugabo uri umwana w'Imana, rega wewe uri utekeye Yesu. Ibaze Yesu yicaye kujya karaoke ariko arumviriza bariko barahimbaza bariko baradora ikindi kintu twe tutazi. Haleluya. Nk'abana b'Imana turashaka akarongo, si hose twicara. Amen, amen. Si hose twicara nk'abana b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Undi mukozi w'Imana umwe ngo wagiye ahantu ngo bariko barahimbaza kubera umuririmbyi yivanga n'indirimbo nziza, kubera ko bariko barahimbaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Zijya ndirimbo zo gutazira zimwe zo gutazira baza wumva yinjijemo iyindi ndirimbo ngo ayi mama gipepeo mw'isengero ry'Imana. Kubera iki? kuvanga ibintu. Bene data, ni byiza ko duca akarongo, tugira mu gutanduzwa igihe cyose, tugira mu gutungana igihe cyose. Ni byiza ko duca akarongo. Hari ibintu rega mbere tugira ngo twaraguzwe amaraso y'igiciro kinini. Mbwira mugenzi wawe rega waraguzwe. Ayo maboko sa iwawe, ayo matwi sa iwawe, waraguzwe igiciro kinini cyane. Haleluya. Waraguzwe, Imana yakuguzwe igiciro kinini cyane. Petero twese ngo mwebwe ibyo mwacunguzwe atari iby'ifeza bishira, ariko mwaguzwe amaraso y'igiciro kinini cyane. Wewe waguzwe, rega warakowe. Aya maso sa iwanje, aya maso yamwimuye. Ndirinda kuyanabisha icyo cyose. Kubera iki? Binafatanyeho ko bimpa kubona mu isi mwemu sindabyo ari byose kugira ngo bivanga amaso y'imwemu yacu. Haleluya. Nawe urafise amaso y'imwemu, ntukwiye kuraba bya byose. Bene data, ntukwiye kuraba bya byose. Ayo maso sa iwawe n'igihe twezwa tugeze n'amaso tugaca akarongo ibyo turaba, tugaca akarongo ibyo twumviriza, tugaca akarongo ibyo tugenderamo. Haleluya.
aya maso sa iwacu atanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Haleluya. Imana yamucyubahiro. Amen. Reka some Actes des Apôtres 12 verset 5 ngo nuko Petero arindwa mu ibohera abishengera musengera batakambira Imana bakomeje. Igihe basenga Imana yarabise umumarayika, ariko igihe uzosenga ukongera ugahimbaza hazokubaho kw'Imana. Imana yamucyubahiro. Bene data, iri nibanga ry'ubuzima bwo kunesha. Iyi ni principe dukwiye kugendera ku nk'abana b'Imana. Wige gutrabaya guhimbaza. Uri mu cyumba cyawe fata umwanya uhimbaza, ubwo ati ndagukunda Mana. Amen. Kuko aho ubaye hari ubuzima, mwemeye ndagushaka, muhimbaze mu majambo yawe mutazire. Aleluya. Bene data, niba pratika ukubaho kw'Imana, ndakubwije ukuri uzogenda ubona Imana. Ndaba kino kintu kweri ki Imana Yehoshafati bamaze guteka, kweri ki Imana itababwiye ngo muturitse ibibombe bya babwiye ati muze guhishira abaririmbyi imbere maze guhimbaza. Ntibigeze barasubiranye bimwe abasi babo. Iki kintu narabwiye ko igihe kimwe nagize indoto, ngira indoto mbona n'ahantu, mbona abarozi barangikuje, mbona umwe azanye ikarama ayishizeko canahindukira, ndamubonye numva muri jewe reka mpimbaze. Mejeje guhimbaza hari mu ndoto nabonye bari kubarapfa aho nyine. Ibi n'ivy'Imana yanyigishije, candatahura uguhimbaza biri hejuru y'ibindi bintu. Umviriza ico kuzokora, abasi bawe bazosubira nabo. Ukubaho kw'Imana, bene data, tupatika ukubaho kw'Imana. Igihe Mwuka Yera yanyigisha ukuguhimbaza, kugusenga no guhimbaza, kugutravaye kubaho kwayo, ubuzima bwanje bwarahindutse. Sinshobora guheza, ndaheza nkahimbaza nkatarika ibiganza, hambwa ati ndagukunda. Umviriza, igihe cyose uzoba mu kubaho kw'Imana, ikintu cya mbere azokwishurira, azogishurira urukundo rwiwe. Azokubwira ati nigeye urukundo, kuko Imana ni urukundo. Ntibizosubira gukora ibintu mekanike, uzokumva gusenga atari konve, uzokumva ari fardo muri wewe, uzokumva ni ufise umutima. Sije mbona ndanyoteye kwa kubaho kw'Imana. Dawidi aravuga ngo icyo nsaba Uhoraho ni kimwe, nicyo nzohora nitwarika, ni mu kubaho kw'Imana. Dawidi yari yaratawe ibanga ridasanzwe, ukubaho kw'Imana. Dawidi intambara zose yagiranesha ntiyazinesheje kubera ikintu, yazinesheje kubera ukubaho kw'Imana. Yarazi neza, yari umuntu ahimbaza Imana, yari umuntu atazira Imana. Aleluya. Bene data, ugutazira Imana amaso y'umwami yawe azokuguruka, uzomenya ibyo ikintu uzohakura ishuri. Aleluya. Bene data, na Elisa igihe cyose yagomba kuvugishwa ashagira iki baca bahimbaza. Igihe cyose ashaka ko imwe yanje yuguruka kuvugishwa ndahimbaza Imana. Abo muri gusigara abizi kesi ndakunda guhimbaza Imana, kugira ngo numve icyiyumviro cy'Imana, hama nkamubwira ati Imana ikibwira kuno, Imana ntabwo icyubahiro. Aleluya. Pratika ukubaho kw'Imana. Niryo banga Dawidi yari afise, niryo banga yari afise. Yagendera presence, umviriza aho Imana iri hari ubuzima. Aleluya. Kuko aho ubaye hari ubuzima. Shabarego shabaya, lemon shabaya, ele sababaya, ele sababaya gusta.
uzovana mu ico cyumba cyawe uzuba envelope n'ubwiza bw'Imana. Abansi imwe muzofukama kubera ugenda no kubaho kw'Imana. Umwasi azofukama, ibintu byose bizogufukamira, ibintu byose bizocishwa bugufi kubera ugenda n'Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Hati kubaho kw'Imana iryo banga ridasanzwe. Ikintu uzohakura uzokura icyo bitwa igikundiro cy'Uhoraho. Faveur y'Imana. Igihe cyose uzovizita Imana kindi uzogusura ko ni faveur yayo. Igihe cyose uzogenda mu kubaho kwayo faveur yayo muzobiko. Igihe cyose uzogendera mu kubaho kwayo nicyo kintu Dawidi yari afise. Ibintu Dawidi yari afise. Dawidi yamangendera mu ntsinzi. Bivuga mu bwigwa bw'isumba byose azokomara mu gitutu cy'ishobora byose. Ubamo muri presence y'Imana azokomara mu gitutu cy'ishobora byose. Ugomba kuba mu buzima ushobora byose ugenda ushozwa gendera mu kubaho kw'Imana. Pratique kubaho kw'Imana gendera mu buzima bwejejwe. Fata senga amaje gusenga ntuve mu cyumba cyawe uhimbaza. Bashobora guherekera imbere yiwe ukamubwira akana kanya kanje nawe mwami Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Masya guhagarara ngaho. Ujya masya guhagarara ngaho. Hallelujah. Nige tuwekera mu kubaho kw'Imana. Hagararaho. Amen. Ni byiza ko tubaho mu kuwekera kw'Imana. Imana izogenda. Hallelujah.